Namimana waraturinze uturinda umujinya wa Satani turindira muri isi ishaje uraturinitwa nubwo twahuye n'igeragezo inzitane n'ibibazo byo mw'isi wagaragaje ukuneza kwawe uraturinitwa. Urashaka kuzamura ibyo biganza byawe bibiri hejuru ati ishimwe ryawe ishimwe ryawe ishimwe ryawe ati ishimwe ryawe ishimwe ryawe ishimwe ryawe ishimwe ryawe ishimwe ryawe turimbane n'ishengero ati ishimwe ryawe ishimwe ryawe akirishimwe ry'umumama ari hano muri kino kibanza akirishimwe ry'umumwe wese ari hano na Imana yacu irakora, Imana yacu iravuga. Bicerekana ko ivuga
nuko ivugira muri kazoza. Ivuze ivugira muri kazoza. Ibwiye Aburahamu ibibwira uruvyaro rwa Aburahamu. Uruvyaro rwa Aburahamu ruvamwo ishengero, ubwiza bw'ishengero rya nyuma. Iyo Aburahamu abwiwe ati ndaguhaye kugororoka, ishengero rishasha ryakigura ukugoroka kuva ku Mana. Ni Imana itagira intango n'iherezo. Mu ntango no mu mperezo no mu iherezo no hagati hose irahari. Irakwishimwe ryazo. Nibwo rimwe na rimwe tudatahura ivyo ibiriko irakora vyiza, irabera amashi. Hari akarimbo gatoya turagerageza gukoresha umwanya neza cyane. Hari akarimbo gatoya kavuga ngo nibasha gukora ibihambaye, Elohim ni Imana ikomeye. Elohim, Elohim, Elohim
Yesu mwami wacu abereye. Akaririmbo ka nyuma nifuza ko turirimbana ava yuko mwene data aza kudushingira intahe idasanzwe. Ndashaka ngo hari intahe tuza gushinga mu mwanya muto muto, ariko nizera ko hari ikijuru ryateguwe kubwawe. Haleluya, haleluya. Turashaka gukoma akaruru k'intsinzi mu kwakira icyo Imana kirakora uyu munsi. Reka tuvugirize impundu nyinshi umwami w'abantu. Turashaka kurenza ngaho impundu nyinshi umwami w'abantu. Haleluya, arabereye ishimwe. Twegera tuvuga ukuntu Imana yacu turakomeza kugaragaza tukiza. Impundu ku mwami w'abantu. Amasiya bari he? Amas. Impundu kwa. Amasiya. Turashaka kugira agatsambu gatoya. Namasiya we.
umukiza Yesu niho nifuza rwose atiwe nibuye we nibuye ry'igitare imbere y'igitutu n'inkiza y'indugumba ishengero ryonyene ati nibuye irindi rimwe atiwe nibuye we turashobora kujana ndabigisha akaririmbo gatoya kavuga ngo umbere soma mbike umbere soma mbike umbere soma mbike umbere mugenzi umbere mwami Yesu amashiyare umbere soma mbike umbere soma mbike umbere soma mbike umbere mugenzi umbere solo amashiyare Beautiful. One more time. Umbere. Umbere soma mbike. Umbere soma mbike. Umbere soma mbike. Umbere mugenzi umbere. Urashaka gutambira Imana y'abahu. Yeah. Break it down. Break it down. Ndashaka guhamagara umuntu umwe ngaho imbere aze gutambira Imana. Reka mpamagare. Yego. Ngizo ziraje kuyereka umwami w'abami. Yego. Imuni. Solo. Yego. Ngizo.
tuvuze impundu umwami w'abana w'ibitare. Ngiki kintu gihejeje gukoreka mu kuvuza impundu kwacu, twakiriye intahe nshasha mu buzima bwacu. Nuturiko turabikora kugira ngo twinezere, tuko turabikora kuko hari ikintu gishasha Imana kirakora muri twe. Abo turabo kwibaza ko turiko turagira ariko turiko turahimbaza umwami w'abana. Ava yuko mpereza mwene data adushimire intahe gatoya mu munota umwe. Igituma dutamba canke turirimba nuko tuba tuzi neza Imana iri, apana kuvyo yaduhaye. Abatizera bo turusha kwirata, ariko kuri twebwe twamumenye, my God, turushiriza gushima mu bihe vyiza no mu bihe bidasa nkuko ari vyiza. Iyo niyo mvugo Satana adatahura, kuko niyo mvugo ukuntu twuzura ishimwe abona ama situation. Iyo niwo mutima Imana ikirubaka mu ishengero ry'uyu munsi. Igihe kiraje kandi kirashitse yuko abahimbaza bose bahimbaza umwami wacu mu mpemu no mukuru. Hariho gutahura gushasha kuriko kuraza, hariho guhishurirwa ivy'Imana ikora, ivy'iriko irakorera muri twe. Haleluya. Ndasenga mpanura ku buzima bw'umuntu ari hano muri kino kibanza, kugira ngo Imana ikugurura amaso yawe mpemu gushishikare kubona ivy'Imana ibona ku buzima bwawe. Wiyumvira ivyiyumviro vyose Imana